Turabahaye ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu kaze mu makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya mu mpande zine z'isi aho tugiye kubacira ku camake amakuru avugwa hirya no hino muri kano kanya kaze ni muri ano makuru. Tugiye kubaha ikaze rero nkuko twe tubabwiye amakuru ariko aravugwa muri kano kanya ku isi kaze twibutsa kugira sabone kugira subscribe ko akoresha ururimi rw'icongereza kaze tubabwire amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Amakuru ariko aravugwa muri kano kanya rero mu gihugu ca Cuba ku mugwa mukuru w'igihugu ca Cuba haje guturika igiturika gikomeye cyane gose ntawuzi ko coba ari kibombe canke ari ibindi bitero vy'abihevyi ntibiramenyekana neza ariko bino biturika byaturikiye mu hoteli yari isanzwe ari hoteli y'icitegererezo hoteli ikomeye cyane gose muri kino gisagara ca Cuba mu mugwa mukuru wa Cuba aho iyi hoteli rero yasambutse yose ico giturika kimaze guturika hanyuma abantu bariyo amamodoka akaba yahiye ndetse abantu 8 bikaba vyamenyekanye ko bahise bapfa n'abantu benshi cyane gose bari bandi bakomeretse bariko bajanwa mu bitaro hirya no hino rero igipolisi ca Cuba kiba kiragerageza gutabara muri kano kanya ibi rero nkuko mubona ko ano masanamu aya masanamu rero nayo muri kino gisagara ca Cuba aho kino giturika gituritse cyane gose ngo caturitse cyane gose ku buryo n'abari mu zindi ntara zegereye uno mugwa mukuru wa Cuba bumvise bino biturika rero ngo leta ntirashobora kumenya icabaye ntiramenyesha ikibaye ariko abantu 8 nkuko tubibabwiye bahise bapfa abandi benshi bakaba bakomeretse bakaba ariko baja mu kwa muganga ndetse n'ibindi byose bikaba vyononekaye nkuko mubibona abantu bari hafi hirya no hino bahise birukanga kuko batazi bibaye ntawuzi rero ko ari igitero c'iterabwoba c'amigwi nka Al-Qaeda n'abandi bakoze kino gitero ngira ngo tuzobibamenyesha mu makuru yo hanyuma tumaze kumenya neza ibibaye ariko ibi biheje kuba muri kano kanya mu gihugu ca Cuba aho kino gitero gikomeye giheje kuba kikaba gihitanye abantu benshi mwumva ko bitaramenyekana abapfuye neza uko bangana ariko bamaze kumenyekana n'abantu 8 abandi bakaba bajanywe mu bitaro vyihuta turavuze ati rero kino gihugu Imana igihe kwihangana n'ababuze Imana ibatabaze kwihangana tubandanye n'amakuru yacu. Ibitero birakomeye cyane gose Uburusiya bwongereje ibitero bikomeye aho Uburusiya bushaka kuronka intsinzi bitarenze muri iyi ndwi aho bushaka indwi kwihera Uburusiya bwamaze gufata burundu intara ya Mariupol twibutse ko intambara ikomeye iri kwirabera mu gace ka Azovstal Steel Plant aka gace akaba ariko karimo yahandake mu kuzimu isanzwe nyegeje abasirikare ba nyuma ba Ukraine bari muri intara ya Mariupol rero kano gace ka Azovstal Steel Plant niko amabombe ariko agwa ku nk'imvura ndetse n'ibigwanisho byose bikomeye bikaba byazanywe muri kano gace n'Uburusiya bakaba bariko baragwanira n'abasirikare bari bagwana akanyuma kugira ngo Uburusiya buha control 100% ariko rero no mu gace ka Donbas region muri rusange intambara ziko ziraberayo aho igisirikare ca Ukraine kiko kiragerageza kuraba ko cobohoza mu duce tumwe igisirikare ca Ukraine kiba camenyesheje ko casubiye gufata ubundi mutumba umwe mu mitumba Uburusiya bwari bwafashe muri kino gice ca Donetsk region aho tuvuga rero kino gice ca Donetsk region ko takizi kigizwe n'intara ya Mariupol ndetse kikaba kigizwe n'intara ya Crimea ndetse n'intara ya Luhansk n'intara ya Donetsk Republic nico gice rero nizo ntara zose zigize akarere ka Donbas region rero intara nkuru muri kano gace ka Donbas region akaba ari intara ya Mariupol akaba ariyo rero muri kano kanya imigwano ikomeye cyane gose aho Uburusiya bwari bwamaze gusambura ibiraro n'amabarabara yose ashobora gushika muri kano gace Ukraine yokoresha ndetse Uburusiya bukaba bwaraye bukoze ivyo gusambura ibiraro mu gice cyose ndetse n'amabarabara ya marere n'amantuze ya ibivuko byose ndetse ahantu hose Ukraine yashobora gukoresha Uburusiya rero bukaba bwarasambuye ku munsi w'ejo bwerekanye amavideo y'ivyo bwasambuye ibice byinshi cyane gose by'ibikorwa remezo by'igihugu ca Ukraine muri rusange rero muri kano gacubu hakaba hatagendwa bakaba ariko baragerageza gucreya zone yo gusepara kano gace ka Donbas region kose kugira ngo Uburusiya bikonde bushobore kukagenzura.
Tuve rero hano mu Burusiya makuru y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya aho ku munsi w'ejo tuzokongera tukababwira uko vyifashe. Reka rero tubandanye tugende mu makuru ariko aravuga mu Burayi. Uburayi rero inyuma yaho perezida w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Leyane amenyesheje Madame Leyane amenyesheje ko mu mezi yahaye ibihugu byose bigize umuryango w'Uburayi amezi 6 kugira ngo bibe vyahevye kugura ibiva byose ibitoro n'ibindi byose vya energy byose biva mu gihugu c'Uburusiya. Rero Uburayi abantu benshi bari bagije ku munsi w'ejo bitangaza ko by'ukuri Uburayi bushobora kubaho budakoresheje ibitoro canke gaze iva mu Burusiya. Rero inyishu twibaza ko twotanga kuba bitubagije mbega ati natwe yarabatubagije mu biganiro twagize live batubaza ati mbega Uburayi burashobora kubaho budakoresheje ibitoro bivuye mu Burusiya ndetse na gaze ivuye mu Burusiya. Inyishu ni oya, kuko inyuma y'umunsi umwe uyu umuperezida wa komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi atangaje ko aha ibihugu byose n'amaleta yose amezi 6 kugira ngo babe bahevye kugura burundu gaze n'ibitoro biva mu Burusiya. Ibihugu byinshi no munsi nka Hongria na Germany ndetse na Czech n'ibindi bikaba vyamenyesheje ko bino bidashoboka, ko bino bikwiye kurabwa ko igihugu kimwe cyose gifise situation kwaco. Ko rero bobo nka Hongria na Germany n'abandi bavuze ko nibura ngo bizofata imyaka hafi 3 kugira ngo babe boreka kugura ibitoro na gaze bivuye mu Burusiya, aho bavuga ko guhagarika burundu kugura ibitoro na gaze bivuye mu Burusiya ngo coba arico kimwe no gutera ko za bombe z'ubumara abanyagihugu babo, kuko abanyagihugu babo bashobora gupfa no kugira ingaruka zikomeye cyane mbi bivuye guhagarikwa ry'ibitoro ndetse na gaze ivuye mu Burusiya, na cyane cyane muri kino gihe cawe bavuga ko babikeneye cyane gose kurusha ikindi gihe cyose. Tubutse rero ku Burayi ku munsi bugura ngo hafi utugunguru turenga miliyoni 800 tw'ibitoro bivuye mu Burusiya. Uburusiya rero kuva ngo intambara itanguriye hagati ya Ukraine n'Uburusiya ngo Burayi bukaba bumuje kugura ibitoro na gaze ngo biciye nibura ngo miliyaridi ngo 58 z'amadolari y'abanyamerika. Ibiro bigatuma biha ubushobozi igihugu ngo c'Uburusiya kubandanya gifinansa intambara kirimo n'igihugu ca Ukraine bicoroheye kubera igihugu c'Uburusiya gisanzwe cimbura ibitoro byinshi cyane gose na gaze nyinshi cyane gose. Igihugu c'Uburusiya cimbura ibice 40% vya gaze yose itangwa ku isi ndetse n'ibitoro biva ku isi. Nta kindi gihugu ku isi kiriho cimbura ibitoro byinshi nk'Uburusiya, uretse ko Amerika ari ivuga ko yimbura ibice 60% vya gaze by'ibitoro na gaze ku isi, ariko ngo bihingo bishobora kuba atari ukuri, ngo ahubwo Amerika ari uko igenda ikabikura mu bindi bihugu. Ngo rero igihugu c'Uburusiya gishobora kuba ari ca mbere kicimbura ibitoro byinshi kurusha za Saudi Arabia ndetse na za Qatar zisanzwe nazo ziri mu bihugu vyimbura ibitoro byinshi cyane. Tuve ngaho rero ku kibazo c'ibitoro mu bw'Uburayi. Iyi nyishu rero ku bumwe bw'Uburayi ntibishoboka ko Uburayi bushobora kubaho budakoresheje ibitoro n'amagaze ava mu Burusiya. Dusibire rero muri Amerika, aho muri Amerika baraye barose umusekreteri mushasha, umusekreteri ajejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ya leta. Ubu rero akaba ari umudamu w'umwirabure, bivuga ko abaye wa mbere muri kino kibanza, kandi akaba ari muri babati ari umutinganyi, ndetse umutinganyi no kuvuga umugeyi canke oya ntabwo ari umugeyi, ari umukobwa bavuga umulesbiyani. Ubu rero akaba ngo abaye wa mbere muri bino biro. Yarasanzwe ari icegera c'uwarasanzwe ari sekreteri umuvugizi wa Amerika. Rero ubu yarasanzwe ari sekreteri umuvugizi wa perezida wa Amerika. Yarasezeye agiye kumenyesha amakuru muri kinyamakuru kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri Amerika. Rero akaba perezida yaciye agena ubu yacegera ciwe. Ubu nawe rero akaba ari Jean Pierre nk'uko muvyumva afise amazina y'abagabo, ariko by'ukuri n'umukobwa akaba ari umulesbiyani. Rero akaba ari nawe umulesbiyani wa mbere ukora imibonano mpuzabitsina n'ababisangiye wa mbere afashe kino kibanza gikomeye cyane, ndetse ikibanza cy'iteka umwanya ukomeye cyane muri leta ya Amerika. Ubu rero bikaba ino nkuru iri kwirakwiragira mu nyamakuru ko leta ya Amerika yahaye akazi gakomeye cyane ubusanzwe
akora imibonano mpuzabitsina n'abo babisangiye. Rero kikaba cerekana ngo aho kuno kwemera bano bantu mu gihugu ca Amerika bigeze, ibi bikaba bitaraba mu kindi gihugu na kimwe kw'isi, aho bano bantu ku bindi bihugu usanga bano bantu bakora imibonano mpuzabitsina n'ababisangiye usanga bagenda barakumirwa mu bangamwami, kuko hamwe bavuga ati ni igitutsi ku gihugu, kuko benshi nubwo ibihugu byinshi bivyemera ariko ntibemera kubashira mu mabanga akomeye. Ariko rero Amerika mukamwumva ko yahaye umwanya ukomeye uyu umugore canke ntituzi ko akina ko ari umugabo, ariko mwumva ko yitwa amazina y'umugabo. Rero Lesbian akaba yahawe umwanya wo kuba sekreteri mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika. Naha rero tugarukije ano makuru.